Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudene Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro. Hakaba rero hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turashatangurira mu gisata kijanye n'umutekano na cyane turabira hamwe kubiriko biravugwa angaha mu Burundi, aho biriko biravugwa ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutambukanyi wiwe baba bahuye n'isanganya rikomeye cyane, aho biriko nuganirwa ko ngo hoba hari umujenerali yaba arashe umuduga wari ureruye Perezida Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe bariko baraja mu urugo. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido, turaza kubandanya tu yabashikiriza uko yose yakabaye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa na cyane tuze kubabwira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho atwara Felix Tshisekedi Tshilombo yasubiriye kwemeza yanse kwakira ndetse no kuvugana na AFC ihuriro AFC ndetse na M23. Turaza kandi no kunyarukira no mu yandi makuru turabire hamwe kubiriko biravugwa mu buri buhumuza, tunyarukire turabire hamwe kubiriko birahavugwa koko nimba hari mu by'ukuri turabire hamwe ibiriko biravugwa muri ivyo bisata bitandukanye na cyane ku makuru ariko aravugwa muri iri joro. Turaza kandi no kunyarukira mu Kayanza ndetse ni Musenyi, tuze kurabira hamwe amwe mu makuru ariko arahavugwa muri iri joro, yose tubandanye tuyabashikiriza mwidonido uko yakabaye. Icumweso musabwa muraza agufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tuze turabana mu makuru ndetse n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya nuko biba avyagiye biragenda. Reka rero ikaze mu mwanya makuru yacu kubyo bw'idonido tugiye gutangurira kubiriko biravugwa mu makuru yuko hari amakuru ariko aravugwa ko hoba habaye isanganya rikomeye mu gisagara ca politike Igitega, aho amakuru havuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye boba bahuye n'isanganya rikomeye ubwo bari buriye umuduga bariko barataha, ngo hari umusirikare afashe inkoho agacarasa umuduga w'umukuru w'igihugu ndetse yarareruyemwo n'umutambukanyi wiwe baja amuhira. Bikaba rero hari inkuru y'agashavu ku muryango wa Perezida Ndayishimiye ndetse no banyagihugu b'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Naho buhumuzaho ingorane y'igitoro yazibiye abakorana na HCR irahungabanya ubuzi mu makambi y'impunzi. Ruyigi kwa 2027 mu ruhuhu y'umwaka munyonyo y'umwaka kuva ku wa kabiri wa 2025 munyonyo abikorwa ba HCR bakorera mu Ruyigi niba akija mu makambi y'impunzi ya Bwagiriza, Nyankanda ndetse na Kavumu mu ntara ya Buhumuza mu seruko bw'u Burundi. Imvo ibura ry'igitoro ryahungabanyije ingendo z'abakozi rinahungabanya kandi ibikorwa bitandukanye cyane mu gisata c'amagara y'abantu kigenzurwa na ATPO Health. Abaforomo b'Abarundi aribo bajejwe urudandarizo bw'imiti ndetse ntibatonda bigatuma rero imirwi y'abanyekongo irara izamu isigarana imiti mike cyane. Imiti imwe nk'iya malaria ntiyaboneka aco kimwe ndetse n'iyindi miti isanzwe. Ingaruka abagwayi benshi basanga batariko baravuzwa neza. Imvo zirimwo igipfungu amakenga aguma yiyongera. HCR ntiratangaza imvo yatumye ihagarika kugura ibitoro, ariko kandi amasoko yegereye iyo dosiye avuga ko hariho ingorane z'uburyo muri iryo shirahamwe bifatanye n'ubukene bw'ibitoro bumaze imyaka hafi 5 mu Burundi. Ariko kandi muri ayo mayinga aheze
amwe mu masitasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati asa n'ayahawe ibitoro neza, igituma imvo nyayo ihagarikwa ryo kugura ibitoro igorana kumenya neza. Aba mbere bakozwe ko ni impunzi zari zirindiriye kuvugwa n'abahinga. Narifise gahunda yo kwivuza ububabare bwo mu nda, nashitse kare cane ariko kandi bambwiye ko umuganga ataza kuko ibitoro bimushikana mw'ikambi vyabuze. Basavye kugaruka ubundi munsi, ndafise ubwoba kuko ububabare buguma bwiyongera, nshobora kuba nari nkeneye kuba bandungika mu Ruyigi, niko bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abakongomani ari mw'ikambi ya Nyankanda atashimye kwidondora. Ibura ry'abakozi b'abarundi hari nabo bafise imfunguruzo zahabikwa imiti kandi bajejwe kuyitanga ryatumye imiti myinshi ikenerwa ibura. Abana bafise ubushuhe, amafarumasi arugaye. Kw'ivuriro ritoya rya Bwagiriza abaforoma b'abanyekongo barara izamu baragerageje kuguma bakora ibikorwa biba yabaye nubwo ububiko bugaragara. Abana benshi barafise ubushuhe cane, ibimenyetso vya malaria, ntibarose imiti bandikiwe. Umwana wanje yarafise ubushuhe bwinshi kandi agahema nabi, bampaye ibinini bine bitarenga ngo vya paracetamol, bansigurira ko iyindi miti yari yarugariwe ubiko kandi ko abaforoma b'abarundi aribo bashobora kuhashika. Iyo bahaba umwana wanje yari kuronka imiti ikwiye, niko vyiganwa na Georgente, umwe mu mpunzi z'abakongomani. Impunzi 40,000 zirakorwa ko nubwo bukene bw'ibitoro. Amakambi ya Bwagiriza, Nyankana ndetse na Kavumu harimwo impunzi z'ababa 40,000 ahanini z'abakongomani. Abanyagihugu bari mu bukene bategerezwa kwama bavurwa bama batewe na malaria canke izindi ndwara ziturutse ku kwegererana co kimwe na cane ku bukene. Ubwizo mpunzi iyo ngorane kandi yerekana ko hari ikibazo cyo gufasha abantu mu karere. Ubukene bw'ibitoro burakwiye kugira ngo ubuzima buje mu kaga. Basaba kandi abafatanyabikorwa ba HCR gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibikorwa bibandanye nubwo uburyo bwoba bugoye. Reka dusimbukire mu ubiriko biravugwa mu Kayanza, naho turabire hamwe kubiriko birahavugwa. Mu Kayanza umunyororo w'ubuzima bwose kuwishe uwikekwa ako ari umuhabara w'umugore wiwe. Kayanza kwa 29 Munyonyo umwaka sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi yahanishije umunyagihugu wo ku mutumba Dusabasa zone Rugezi muri komine ya Kayanza. Umunyororo uherayo yagirizwa kwica umuntu, hategerezwa kandi kuzotanga miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi y'indishi y'akababaro ku muryango umuhisi. Umukenyezi wiwe vyagaragaye ko afise uruhara muri urwo rw'upfu, yaciriwe gupfungwa imyaka 2. Ico caha cabaye mw'ijoro ryo kuwa 16 Munyonyo, uvyagirije uwo mugabo kandi yasanze umuhisi mu cumba ari kumwe n'umugore wiwe. Haciye haduka indyane zahavuye zivamwo kuginiga uwo mugabo yikeka ko yari umuhabara w'uwo mukenyezi. Sentare yabonye ko uwo mugabo yishe umuhisi yabiteguye. Ukwigwanira bitahawe agaciro. Imbere y'abacamanza uwo yikekwa yarahakanye ibyo yagirizwa ko yari yateguye kumwica uwo muntu, akemeza ko yabikoze abitumwe n'ishavu kandi ko yariko arirwanira. Uwo mukenyezi nawe nyene yarahakanye ibyo yagirizwa, akemeza ko ibyabaye atarahashika.
Sentare nkuru y'intara ya Kayanza ntiyahaye agaciro izo nsiguro, yafashe ko ubwo bwicanyi bwari bwateguwe kandi ko wagirizwa ico caha yakoresheje inguvu nyinshi, yaciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose, umukenyezi we nawe akazopfungwa imyaka 2. Iryo bara kandi rirerekana uburemere bw'amabi akorerwa mu ngo n'ingaruka mbi zishobora kuva mu mabi akorerwa mu ngo, nk'uko bitomorwa n'iyo sentare mu makuru yaduhaye. Mu Burundi ho hari umurwi wagendeye amabohero menshi unasubiramwo kwiga amadosiye y'abapfungwa ba politiki ndetse n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Kwa 27 mu Nyonyo Igitega uyu mwaka hari umugwi uheruka kugira urugendo mu mabohero menshi y'u Burundi. Mu mapfungwa babonanye n'uwo mugwi harimwo abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bapfungiwe mw'ibore rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Kubw'ibivugwa n'abapfungwa, umugwi warasumye kandi warasuzumye dosiye y'umwe uranavugana n'imigwi itandukanye y'abaciriwe imanza, harimo ndetse abakurikiranwa ku mvo za politike no guhungabanya umutekano w'igihugu. Bashitse mu ijoro rinini bafise amadosiye mu minwe, umwe wese yaramvirijwe bivanye n'ivyo yagirizwa. Batubwiye ko bashaka gusubiramwo kuraba amadosiye yose n'abamaze gucirirwa imanza, niko umwe mu bapfungwa yabwiye imbonesha kure yacu, agatomora ko uwo mugwi wamaze iminsi myinshi muri iryo bohero. Abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi abo mu rubanza rwa Nshimirimana no kugerageza kugandagura Niyongabo ndetse nabo nyene barumvirijwe. Keretse abagirijwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi baciriwe gupfungwa kuva ku myaka 5 gushika ku gupfungwa ubuzima bwose. Imbonesha kure yacu yararose abemeza ko uwo mugwi wanasuzumye amadosiye y'abapfungwa bavugwa mu bwicanyi bubiri bukomeye, igandagurwa ry'umuwahoze arongoye igendereza ry'u Burundi General Adolphe Nshimirimana yishwe atewe igisasu muri Nyandagaro 2015, no kugerageza kugandagura mu kwezi kwakurikiye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Uwo mugwi wabakandi waranasavye kandi ko amadosiye y'abapfungwa bafatwa ko ari abapolitike canke bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu. Bamwe bizeye ko hazoba kugabanurizwa ibihano canke bakarekurwa. Batubwiye ko bariko baragerageza kuraba amadosiye yacu yose kugira ngo bafate ingingo, niko uwo ni mupfungwa yamenyesheje. Ikigongwe c'umukuru w'igihugu gishoboka. Buri mpera z'umwaka mukuru w'igihugu c'u Burundi arashobora gutanga ikigongwe canke akagabanya ibihano bisabwe canke bimuvuye ko ubwiwe. Abenshi mu babikurikirana babona ko Evariste Ndayishimiye ashobora gukoresha iyo ngingo kugira ngo atange ubutumwa bw'ihumure muri iki gihe ivyegeranyo by'igihugu na mpuzamakungu bivuga ko icuga ca politike kitifashe neza mu Burundi. Mu Burundi ingorane zo mu mabohero ziracari nyinshi. Amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu 2294 ariko harimwo abapfungwa barenga 12,000. Amwe mu mabohero ararengeje ibice 300% byabo byategerezwa kwakira, bigatuma ndetse abantu begerana cane, indwara z'ivyaduka zikiyongera ndetse zigakwirirana. Ese coba ari igikorwa ca politike cankwe ikimenyetso? Mugihe kandi igihugu kinegurwa kubijanye no kubuza gushikiriza ivyiyumviro mu bwisanzure, amashirahamwe yigenga hariyamiriza amanyanga hamwe ndetse no kudakorera ku mugaragaro mu gushira mu ngiro ingingo zo kugabanya ivyo bitigiri by'abapfunzwe. Muri uwo mwanya kandi igisirikare kiranagirizwa kwica abanyamurenge
mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivy'igisirikare c'u Burundi ciyamiriza. Uburundi bwarungitse abasirikare barenga 10,000 n'imisoresore mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufasha igisirikare c'u Burundi ica Kongo FARDC ndetse n'imigwi yegamiye leta yitwa ko arimo Wazalendo mu ntambara yanganyemo n'imigwi yitwa ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo abapfungwa benshi rero twavuganye ico umukuru w'igihugu yakora cose bacogira impinduka. Twizeye ko ubu ngo hari ikizohinduka, niko bivugwa n'umwe mu bapfungwa aba politike ariko hatashimye kubivuga umwidondoro. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi mu makuru ariko aravugwa mu bindi bisata bitandukanye. Musenyi, impunzi z'abakongomani zahagurikiye kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Kwa 2025 munyonyi w'umwaka ikambi y'impunzi z'abakongomani ya Musenyi iri mu bumanuko bw'ubushira uburengero bw'u Burundi yarababayemwo kuri uyu wa kabiri wa 2025 munyonyi w'umwaka ihimiriza ririkomeye kandi riboneka mu gutanguza ku mugaragaro isekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ico gikorwa catangujwe n'ishiramwe rijejwe kugurikirana abakenyezi, abana ndetse n'abantu batishoboye, kikabaye kandi kibaye mu gihe amabi afatiye ku gitsina, guturubika amabi afatiye ku butunzi hamwe ndetse n'ubugeni bukorwa hakiri kare bikiri akaga gakomeye mu gice kinini c'impunzi. Iyo kambi irimwo impunzi zababa 200,000 z'abakongomani zahunze amabi y'intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane muri Kivu. Benshi muri bo baracafise inkovu zifatiye ku mabi bakorerwa n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho. Isekeza rifise ikimenyetso kandi ririmwo ubutumwa bukomeye. Mwitanguzwa ry'iro sekeza abakenyezi amajana barakoranye baririmba kandi bafise n'ubutumwa bwo kwigisha bwo gushigikira ivyivugo vyabo bitari vyumvikanye mu ikambi yose. Ivyo bihe byo gushigikirana byahuje abakenyezi b'impunzi bamaze iminsi myinshi bakorerwa amabi kandi bari mu bwoba. Ubu bakaba kandi bashaka ko ijwi ryabo ryumvikana. Icivugo cahishwemo uwo mwaka kivuga giti twese hamwe turandurane n'imizi amabi afatiye ku gitsina kugira ngo tugire umuryango utunganye neza kandi udacagura, niko urwo runani rwashikiriza. Mu bitavye ivyo birori harimo ndetse umwe mu bakenyezi baba acikacumu baturuka muri Teritwari ya Uvira mu ntara ya Sud Kivu yarashinze intahe atidondoye. Yamfashe mu gihe nari mvuye ibwegera nerekeza Rusizi. Umwe mu bari bazibiye ibarabara yarankobaguye, naciye mpungira mu Burundi kugira ngo nkize amagara yanje. Ariko kandi kuva nshitse ngaha ubwoba ntiburamvamwo. Kuba muri iyi sekeza ni ukuntera intege. Kubwo abakenyezi benshi bo muri iyo kambi bakorewe amabi n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu mazone arimwo amatati, inzara yo kunywana iracari ndende. Kubwo ibiharuro vyegeranyijwe na HCR ndetse n'abafatanyabikorwa bayo nka ILC ndetse na Save the Children byashizwe ahabona muri Ruheshi 2024, amabi 98 afatiye ku gitsina yarabaye mu kwezi kwa Ruheshi. Abenshi mu bacitse kwicumu bari abakenyezi bagize ibice 83% y'abakorewe amabi. Umugabo umwe akaba ariwe yakorewe amabi yakozwe cyane yara afatiye ku unyifato 35 no gushurashuza 27. Mu mabi yakozwe 80 yakorewe impunzi 15, abahungutse 3 nayo akorerwa abo muri uwo muryango.
abana 14 nibo bakorewe amabi. Ivyo bitegiri byose rero birerekana uburemere bw'amabi abakenyezi ndetse n'abigeme bakorerwa mu mpunzi cyane cyane mu gihe c'intambara no guhunga. Iminsi 16 yisekeza yofasha gukingira abakenyezi. Iryo sekeza ry'iminsi 16 rifise ntumbero yo gukinga no kubagabanya amabi akorerwa abakenyezi ndetse n'abigeme biciye mu bikorwa byo guhimiriza mu minyigisho, kuvugira abakenyezi mu guhimiriza ikibano. Ishamwe CFPV rifise intumbero yo gutsimbataza ubumenyi bw'abakorewe ayo mabi ndetse no kubafasha kuronka abafasha mu buvuzi ndetse no mu bijanye n'ubutungane. Ku rwego rw'igihugu yugururwa ry'isekeza muri umwaka wa 2025 ritegekanyijwe kuri uyu wa gatanu wa kane Kigarama uyu mwaka wa 2025 Igitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi, yivyitabwe na ERC n'ayandi majamwe y'abagira neza, nkuko amakuru n'ubundi dukura muri ivyo bice abandanya abitomora. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibganiro twego turashikeza muri iyi saha dusozere ngaha n'ubundi tuzagusubira mu makuru araza kubageze ko ico musabwa mu vyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kuganira kubana kwashikiriza amakuru n'ibganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.